atagihindutse General Evariste Ndayishimiye batazira neva ku igenekerezo rya 20 ukwezi k'umunani ararahirira manda yiwe ya mbere y'imyaka 7 nka perezida mushasha w'u Burundi. None General Ndayishimiye n'umuntu ki? Umugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaducukumburiye amwe mu mateka yiwe. Evariste Ndayishimiye yavukiye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka w'igihumbi amajana 1968. Intara y'Ikirimiro ubu yagizwe umugwa mukuru wa politike. Uwo mugabo azwi ku gatazirano ka Neva yamenyekanye cyane guhera mu mwaka w'igihumbi amajana 1995 yiga muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa kabiri mu gisata c'amategeko. Ico gihe yararokotse ubwicanyi bwahitanye bagenzi we b'abahutu biga muri iyo kaminuza. Yaciye yinjira umuhari FDD wagwanya leta warumaze iminsi mike utanguye inyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye yishwe muri 1993. Ndayishimiye atanguye kaminuza. Bamwe mu bo byagendanye ku rugamba babwijwe rya Amerika ko yagwaniye cyane cyane mu gice ca Bubanza c'ibitoke na Bujumbura rural kuko yabaye mu kibira n'ubuseruko bwa Kongo. Abamuzi bavuga ko ku rugamba yakunzwe nabo yatwara bigatuma agenwa amabanga atandukanye yo kurongora ibitero no gufasha mu by'amategeko gendera ko mu ntambara. Yabaye komanda akatari gake igihe yatwara abagwanyi muri zo ntara zitandukanye. Ngo yaranka nuko haba umugwanyi wiwe arenganywa. Ishamba yamazemwo imyaka 10 yarirangije mu myaka y'ibihumbi 2000 ashinzwe amabanga yo kurongora ibiro vyiga amategeko na politike y'umuhari wabo. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 bashize hasi ibigwanisho bitegurira kuja muri leta no mu gisirikare. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 Ndayishimiye yagizwe cegera c'utwara ibiro bikuru vya gisirikare kimaze gucangwa ku ipete rya generale. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007 yagizwe umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu n'umutekano. Arazinanye cyane n'ubwo bari basa n'abahanganye mu matora agatogwasa kuko mu mwaka w'ibihumbi 2008 Evariste Ndayishimiye niwe yararongoye intumwa za leta mu masezerano yo gushira hasi ibigwanisho ku muhari Parpehutu FNL warurongowe na Gwasa. Mu nyuma yabaye umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisirikare, ikibanza yagumyemwo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2014. Intureka zo mu mwaka w'ibihumbi 2015 zadutse asigaye ari umuhanuzi w'ibibazo vya gisivile mu biro kwa perezida nyene. Inyuma y'umwaka umwe yaciye agenwa kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2016 aca asezera igisirikare. Azwi nk'umugabo atavuguruzwa ku ngingo afashe. Gusa uwo muzi yagize ati naho twagwa n'agashavu n'ingoga yigaruha hakiri kare arumviriza kandi arugurutse. Abamuzi bati kuba yakoze ubuzi bwinshi mu gihugu, arazi neza igisirikare, intwaro, ibiganiro, amashami yigenga n'ibindi. Evariste Ndayishimiye ari mu mugwi w'abasirikare n'abapolisi bafise ipete rya general badashika 10 batwarira igihugu mu mpisho bagafata ingingo zose zerekeye ubuzima bw'igihugu. Abamwegereye bavuga ko kuva mu myaka iheze mu kugenwa ayo mabanga yose kwari nko kumutegura kuzorongora igihugu kuko umukandida yabwirizwa kuva mu barwanye abo cavunye nk'uko bavyivugira. Amashami yigenga arahuriza hamwe ko Ndayishimiye atamadosiye y'ubwicanyi n'isesagwa ry'amatungo ya leta avugwamwo. Gusa bakongera koko umuhari w'ugwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambwe avamwo gwakoze amabi menshi rugafatwa na ONU nk'akagwi k'inkorabara milice. Ndayishimiye ari watwara umugambwe bati yari afise ububasha bwo kubabuza. Igihe abategetsi batandukanye baguma batuka abanyaburaya n'ibihugu bimwe vyo mu karere, Evariste Ndayishimiye yumvikanye gake avuga amajambo mabi muri ico gisata. Umuhinga mu vya politike yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ati nibaza ko kugarukana imigenderanire myiza n'ababanyi hamwe n'amakungu arico azohera ko kuko azaho kigejeje igihugu. Kuva kera yarigengesera kuko yarazi bimurindiriye. Ndayishimiye n'umuntu yegereye perezida Nkurunziza agiye gusubirira nk'uko abatari bake babivuga. Gusa ngo n'umuntu hamwe aronse abo bakorana ashobora guhindura ibintu. Isoko ry'amakuru yacu ntiryatomoye neza ivyo yohindura ivyo ari vyo. Ndayishimiye ngo ntakunda kwishira hejuru ahubwo akora yihoreye, homme de discrétion mu gifaransa. Perezida Petero Nkurunziza avuye ku butegetsi agizwe imboneza yamaho mu mugambwe no mu gihugu, atekerewe imperekeza n'abamucungerera ubuzima bakwiye. Bamwe bati ni kimwe mu bitazokorohera Ndayishimiye gutwara, yamara abandi nabo bati Ndayishimiye nawe arabizi neza kuko babanye mw'ishamba ndetse bakaba baginjiriyemwo rimwe. Vyumvikana ko atazobura uko abigenza.
Evariste Ndayishimiye ni umukirisu wo mu idini rya Katolika adatsiba gusenga, n'intebe yiwe irazwi ahakunda kwicara nk'uko abo bajanayo babivuga. Afise umugore n'abana 8. Atagihindutse mu kwezi k'umunani ntihazorahira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu azomaramwo ikiringo c'imyaka 7 gishobora kwiyongera rimwe nk'uko ibwirizwa shingiro rishaca ribivuga. Ndayishimiye azoca acika umwubahwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Claver no kugira ko itorwa rya Evariste Ndayishimiye uhejeje kutubwira uwo ari we ritariko rivugwa ko rumwe n'impande zitandukanye. Imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi irimo nka Senel, uramutswa Agathon Rwasa, bemeza ko amatora yibwe mu runani kira Burundi, bo bagasanga naho hari utunenge twibonekeje ivyo bitotuma ivyavuye mu matora vyiyamirirwa. Inkuru ya mgenzi wacu Eloge Wirikaneza. Urunani kira Burundi rwagiye mu matora y'umukuru w'igihugu rubanje kurenganurwa na sentare yubahiza ubwizwa nshingiro rusigura ko rwabonye utunenge twinshi, harimo abantu batoye incuro irenze imwe n'abahagarikizi barwo mu matora batahawe uburenganzira. Ariko ayo makenga hamwe n'ayandi atari make rwemeza ko atoba intandaro yo kwanka ivyavuye mu matora. Aloyize Baricaka rurongoye yabitangaje mu kiganiro yahamenyesha makuru. Nk'uko amatora atunganijwe hakurya ugasanga abantu bajeje umutekano baraje kwirukana abantu bijya misanzwe ntibibaho, bahagarara hariya bakarindira nabo nyene ko hari ikintu kibi. Ariko urabona ko nk'ubu uko byagenze bica bijana n'iki ca mandatere. Murabona nk'ibi nabwiye by'amakarata, none ntimwari muri synergie de media, ntimwabonye ko hari amaprocreation. Bijya bintu biraba, abakuru b'imitumba barandika amaprocreation, cyangwa umuntu arabwira uwundi ngo ndagutore. Ivya mandatere barabibona karutunenge. Ariko iciza c'aya matora nta tunenge tureture tumwe amatora atokwemerwa twabayemo. Ababikoze babikoranye ubwenge bwinshi, bakoze utuntu badukoranye ubwenge bwinshi cyane ku buryo birinze ko haboneka utunenge tumwe dutuma amatora atemewe. Kubera ariko tunenge tutabonetse, nico gituma ubona n'abandi benshi bariko baremera ivyayavuyemo kuko hagiyemo ubwenge bwinshi cyane. Nibaza ko mu myaka ira natwe ubwo bwenge tuzogakocora natwe tubushiremo. Imbere yo kubwiga canke kuburonka Baricaka atanga impanuro. Ibintu by'igihugu, itunga ry'igihugu ribe itunga ry'igihugu koko, ntiribe itunga ry'akagwi gatoya k'abantu bakeya. Tugasaba kandi ko abafungwa ba politiki n'ab'ivyiyumviro vyabo bufungurwa. Tugasaba kandi ko impunzi zose atanimwe icaguwe zotahukanwa kugira ngo zubake igihugu cacu. Urunani kira Burundi rusavye abarundi n'ababa mu Burundi kubandanya bafatanye mu nda, babandanye ibikorwa vyabo babumbatira umutekano, amahoro, kugira ngo dusazagaze demokrasi, hanyuma iterambere ridushwaremwo. Iryo terambere umuhuza w'abarundi ntarikekeranya. Edouard Nduwimana bivuga afatiye ku isomo asigura ko yigiye kuri aya matora. Umugwi sendikuru uyu wa mbere utangaza ivyavuye mu matora niho yari yibereye. Ni intambwe ya demokrasi eje gutsimbatara mu Burundi. Uravye ingene arundi bitabiriye amatora ku bwinshi kandi bakayitabira batekanye. Bigaragara yuko twese turi kumwe mu gufatana mu nda, byose birashoboka kuko nta warazi yuko abarundi bo kwitunganyije amatora mwene uku ataburyo buvuye hanze. Ni cigwa cya mbere gikomeye cyane, nibaza yuko ari intango shasha mu gihugu cyacu Burundi. Ikigwa kigira kabiri nakuye nuko hari ibibazo mu Burundi biriko birarangira. Uravye ingene amatora yagenze mu ntara zitandukanye, mukora ingene batoye imigambwe mu bandukane bw'amoko n'ibindi. Ibibazo bavanye basezerano yarusha mwabonye yuko by'ukuri bene biriko biratora inyishu. Ikindi cigwa novuga nacyo ni kijanye na demokrasi. Bigaragara ko abarundi bamaze gutahura inyungu zabo, kuko uravye ingene batoye, wasanga batoye umukuru w'igihugu ugasanga handi bagutoreye umushinga amateka atandukanye n'umukuru w'igihugu. Bigaragara yuko bamaze kumva akamaro k'inzego zivuye matora. Ukashobora ati uyu nk'umukuru w'igihugu yongera akamaro, ariko uyu nk'umushinga amateka nava umugambwe wundi yongera akamaro. Iyo ntambwe na Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi amaze igihe yemanga mu binyamakuru. Uyu musi ari kanini ubutumwa bwiwe bwerekeye General Evariste Ndayishimiye yari atsindiye intebe yigeze kwicarako, akaba abaye n'umukuru w'igihugu agira kabiri baturuka mu ntara imwe ya Gitega. Bwana Ntibantunganya yahaye ikiganiro radio na televiziyo z'igihugu. Nobwira uzo umukuru w'igihugu yuko ateza kumenya yuko abayenda yahundwa. Umukuru w'igihugu niwe umurundi wese araba.
natwe twaye abakuru b'igihugu niwe turaba, abashikiranganje niwe baraba, babura amatari niwe baraba, abashinga amateka niwe baraba, naho ari batora amabwiriza. Ni ukuvuga yuko rero ariwe mwugariro wa mbere w'igihugu. Hariho no kuvuga yuko iyo utowe uco tuzokomenya yuko utorewe igihugu cose. Narashimye harya yavuze ati jewe nzokora ibishoboye kose kugira ngo ndegeranye abarundi. Kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icankene ko gikomeye muri kino gihugu, gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva ko amerewe neza. Atagihindutse ku kirangamisi c'umugwiseni ibiharuro nabandubuka vyavuye mu matora bititezwe na gato guhushana n'ivy'imfata kibanza bizotangazwa ku itariki ya 4 kwezi kuza. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Tukiri kuco bamwe n'abandi bagona ku vyavuye mu matora yo mu Burundi, Dieudonné Nahimana yahiganywe ku giti ciwe nk'uwigenga amaze kubwira mugenzi wacu Frederic Nkundikije ko muri rusangi ashima uko ayo matora yagenze naho vyose bitari vyera ngo de. Kwituraba ku giti ciwacu no kuvuga jewe nk'uwigenga nitoje ari utunenge tumwe twabonye mu bijanye n'ingene iharurwa ryagenze mu matora, mugabo zovuga ngo utunenge tunini cyane gose, ariko bisaba yuko habaho kudusotosora nibazoye ko tureno turabe tuvugane na seni twabwiye tukurikina kiriya kumbure n'ivyagenze tuzagendesera kijana, ariko ntibigikura yuko bico bituma dutsinda amatora canke kutuhakana ivyavuye mu matora. Twakwifuza yuko bigenda mu muco. Muri rusangi turetse utwo tunenge amatora yagenze neza, hari umugambwe nka CNL uvuga ko ayo matora abayemwo ubusuma. Ku bwanyu ayo matora yarabayemwo ubusuma turetse utwo tunenge? Mbere yose nashaka mvuga mpagaze abandi bavuze, novuga yuko igihe cyose ari igikorwa nk'ico gihambaye c'amatora haba hariho ibintu bimwe bigenda neza, ibice bimwe bigenda neza, bitagenda neza. Ngubu turavye hamwe mu ntara canke umugambi gisagara ca Bujumbura ashobora gusanga ingene vyatunganije vyagenze neza, ukabona yuko uburyo bwo guharura bwabaye ku mugaragaro, abantu baduserukira bose bashoboye kwerekwa ivyo twaronse, hanyuma bakandikwa, hanyuma bakabisinyira. Hariho ibindi bice bimwe bimwe vyo mu gihugu usanga bamwe batashoboye guha akaryo abandi baduserukira kugira ngo bashobore kubona neza ingene amajwi twaronse ameze, canke kugira ngo bashobore gusinya kuri izo mpapuro. Ariko novuga ngo twaja tuvuga ko muri rusange byose vyagenze nabi. Nibaza ko birumvikana ko igihe cose hateguwe igikorwa nk'ico kinini kubera igihugu hashobora kuba amakosa. Rero nibaza ko ico naco umuntu akirabira cane cane kuri seni, kuko niyo ibishinzwe gutegura amatora. Tuba bigoye kumenya tuti umuntu yakiza ati naka canke naka yize, kubera ko aba ari utunenge twagiye mu gutunganywa kw'amatora. No kuvuga ko aho naho seni niyo ibiri responsable witunganya neza. Mwebwe mwari mu bakandida afite imyaka mikeyi cane gose tugereranije n'abandi bose bariko barahiganwa, icigwa mwahakuye kugira ngo muze mu bigenze neza kurusha nko mu myaka 7 iri imbere n'iki? Bwa mbere ho nuko abarundi n'abarundi cyane urwaruka rukwiye kwigishwa ibijyanye na demokarasi, gutahura demokarasi ico arico, kuko muri kumenga abantu bacabona ko demokarasi ari gusa gutora, mugabo abantu batiyumvira ibiba inyuma y'amatora n'ingene amatora atunganywa. Rero hari umuco tutaba dufise ubuvanye n'ingene tuvuga ko demokarasi ikiri ntoyi cyane mu Burundi. Urabona ko hari intambuko yatewe, ariko haracariho utubazo tumwe tujanye n'ingene abarundi batahura uburenganzira bwabo n'ingene babukoresha mu gihe ca demokarasi, no gutahura yuko imigambwe ihambaye ku migambwe ari ivyiyumviro n'imigambi igiye abarundi. Rero nizo nibaza ko bikwiye gukorwa cane kugira ngo habe kwigishwa umuco wa demokarasi no kubahiriza agateka kazina muntu, no kuzana umuntu wese gutahura uburenganzira bwiwe afise. Ivyo navyo nibaza yuko ari igikorwa ca twese, haba leta, bari imigambi n'abigenga n'abandi mashirahamwe yose, kugira ngo tuzobone mu myaka iri imbere kandi twateye intambwe isumbikije mu bijanye no gutahura ibijanye na demokarasi. Mu kanya gatoya cane gose mwararonse akanya ko kuja mu gihugu hagati, eka ibibazo bihanze abarundi mwarabiciye hirya no hino igihe mwariko muriyamamaza, akamumotera umunyapolitike yatowe yizigiwe n'abanyagihugu General Evariste Ndayishimiye n'akahe? Akamuno mutera bwa mbere hoho taramukeza kuri gutorwa, kwari kumusaba yuko hanini yoburaba ibibazo abarundi bafite by'ukuri bijanye n'ubukene, kuko ugiye kuraba usanga abarundi hari ahantu batageze batera imbere kuva kera. Usanga
ku bijanye n'ivy'intwaro vyagiye basubiza inyuma ugasanga ntibigeze baronka akaryo gushobora gutera imbere. Bwa kabiri ngomba kumusaba yuko yoshira imbere guhana abantu bose bakora amakosa atuma ubuzima bwa kiremwamuntu businzikara, uwo ari we wese ico yoba yitwaje ico arico cose, yuko ata muntu yosubira guhorwa icari canke ico yiyumvira. Ivyo bakabishira imbere cane ku buryo hoba guhasha abantu bose batuma hariho umuntu ahohoterwa, uwo ari we wese aho yoba hose azira icari canke ico yiyumvira. Bwa nyuma kumusaba yuko habaho ko aha akaryo aba bose bagize ico baterereye muri aya matora yose imigambi itandukanye, ko bose barekanye ko bafite ivyiyumviro bagashobora gushigikira bagaterera ivyiyumviro vyubaka bagashyira inguvu hamwe, ntihagire umugwi umwe w'abarundi usigara inyuma mu bijanye no guteza imbere ubuzima bw'igihugu. Dieudonné Nahimana yari yitoje ku giti c'uwigenga mu matora yabaye kw'igenekerezo rya 20 ry'uku kwezi kwa gatanu mu Burundi. Murakoze cyane gose.